turabara kucyo tiragenzi ba televiziyo yacu Homewood TV ndetse tukaba tubahaye n'ikaze mu biganiro cyacu cy'umunsi kuri mikro nkuko mubibona muri kumwe na jewe iteka nansi cyane ikiganiro cyacu cy'umunsi naco cyakingi nyene mumenyereye kandi mukunda cyane Home Vibes uno munsi turi kumwe n'umuntu adasanzwe umuntu w'umunyempano aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana neza Ego wona ntawo turi kumwe ni umukobwa mwiza cyane yitwa Daniella turaguhaye ikaze mu biganiro cyacu cy'umunsi Daniella urakoze cyane yego no kuri televiziyo yacu Homewood TV ndabashimiye cyane Ego uraberewe kandi rwose yo urakoze Ego ama Daniella reka ndaguhe akanya widondorere abariko barakurikira Ego ni Daniella irakoze ndi umuririmvyikazi w'indirimbo mpimbazamana nkaba ndi umukinyi wa Mareresi nkaba ndi TV presenter n'ibindi byinshi nyene simpano nyinshi navuze imwe kubitaho Okay Daniella avuze ko aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana asanzwe ari n'umu actrice nivyo Ego Bega Daniella usanzwe ukorera ivyo bikorwa by'iwawe kuba ndi umuririmbyi ndirimbira muri Eglise ya Donai Charama ariko mu bikorwa byanje by'uburirimbyi ukeneye kundondera ndirimba ku giti canje mfise YouTube channel yitwa Daniella Burundi aho ukurikirana ibikorwa byanje byoroshe hama by'ubu actrice navyo muri kino gihe nuvuga ko ntaho ndiko ndakorera ndi libre ariko nibaza ko umwanya n'umwanya ushobora gusubira kandi gukora birushirije bivuze ko Daniella umubikana kumukeneye uwo muronka gukina amafilme byoroshye Ego Okay aho ni sawa bose Bega Daniella twavuze ko usanzwe uririmba indirimbo Bega Daniella afite indirimbo zingahe Daniella afite indirimbo nyinshi ariko indirimbo imwe gusa nimaze kumpa amahirwe ikaja kuri YouTube Ego ni audio iracari audio ntivyari byoroshe video narahuye n'intambamyi nyinshi video yaramaze kuboneka ariko narahuye n'ikibazo mugabo nibaza ko bizogenda neza Okay Imana imbere bizogenda neza Ego nibaza ko ari ijya ndirimbo wagerageje wamenye kunezereza Ego Okay wamenye kunezereza Mbega Daniella muri ijya ndirimbo nihe message wasatse gutanga ijyanye ni message nuvuga ko nishimwe mfise muri jewe Imana yaranezereje ugerageje kumviza amajambo arimwo mbadiko ndavuga ineza y'Imana ivyo yankoreye aho yankuye naho ngeze no munsi yani ntahe yanje Okay ni ntahe yiwawe ari mu buzima bwawe ya Okay bon byarakoroheye kuryo wo kumva bashingira ntahe Imana nyene kumva ati je nyiranivuga Okay hari igihe umuntu ashobora kuba mu bintu bitoroshe bitamworoheye hama akagira n'ikindi gihe Imana igutwenza Imana ikagukorera ikintu urashobora gusengera nk'ikintu imyaka myinshi akagira igihe rero kironka canke Imana ikagukora agasubize nyene byaranyoroheye cyane kuko nari sazo mfise iyo mpano ubundi nari mfise indirimbo nyinshi cyane kugira ngo ndinde nandike ijya nanditse mu minsi mike nja muri studio rero byaranyoroheye kuko Imana yakuze ku mutima wanje ndanezeye Daniella indirimbo zose araziyandikira indirimbo Ego tumwanditsi nk'abantu ndiyandikira Okay Mbega Daniella arafise management icyo reka tuciho hari igihe nyene woba uvuga ati bon ego nje ndafise abafashe mu mugongo canke ndikorera ku giti cyacu oya ntaco ico numva atanyisho yacu mfise kubera bon uwakenera kumufasha Daniella yomufasha atarenze kuraba bihariya na hari aho ni sawa sinumva ko ugukeneye ashaka kuronka Ego Okay Daniella tutaraja kureba ashaka kutugirira akapera y'indirimbo yawe iyo mbimenya ko nkunda ukuraho iyo mbimenya ko cari igipimo iyo mbimenya ko mfitiye imigambira sinari kwirusha waranyibutse wambwiye gatoya Daniella muri ndirimbo yawe nivyo ugerageje kumviriza amajambo arimo nivyo no gushingira nayo Imana ko haraho yagukuye abona hari gushikanye yaragutwengeje ko
ariko hariho agace numvise baririmbye iyo ndabimenya ko hari ukuntu sinari kurira eske Daniella wabibonye gute ko Imana ariko iragupima muri ubwo buzima waraciye bon harihe narikubwiye hari ibi umuntu ashobora kuba arimwo ni longue histoire mugabo iyo nari kumenya ko Imana inkunda kuko hariho ibihe indirimbo itangura ivuga ngo mana kuki jewe ayo yari amajambo ampora mu kanwa igara ubuzima bwanje bwa kera naguma senga Mana kubera iki jewe ibi bintu kubera iki ibi bintu bishikira jewe kubera iki jewe donc nkaba muri ivyo bihe ariko bivanye n'ivyo Imana yankoreye ndavuga ati iyo nari kumenya sinari kwidoga sinari kurira sinari guta umwanya ngenda mvuga mu bantu ati meze guca nari kwihorera nibyo iyo ubimenya ari kwihorera kuko bon nizera neza ko Imana ubwayo idatanga ibigeragezo sivyo kandi no muri Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ko atakigerageza Imana yoha umuntu adashaka kwihanganira nibyo hajya narumvise le message ko avuze ati eske kubera iki narize Imana iradukunda kandi cyane gose okay Daniella mbega plan yawe ya 2020 ni yawe fise ibintu byinshi ndiko ndategura gukora naho bitoroshe muri 2020 nari nzi ko indirimbo yanje ikorerwa video ntivyari byoroshe narateguye video mugabo biranka ko nshobora kuyironka byari mu bintu nari narateguye mu ntango z'umwaka mugabo byaranze ariko sinicaye nivyahereye ngaho ndafise n'ibindi bikorwa ndi muri studio very soon ndashira ku mugaragaro iyindi ndirimbo nshasha okay mu bisanzwe sinkunda kubivuga ariko reka mbivuge hari umuntu yemeye kumfasha kunshigikira yemera ko nkareba video nta mafaranga muhaye rero igihe kiragera video twayikoze à peu près umwaka wose ndiko ndakora video indirimbo naho nyene imwe haragira mbona umengo ndarushe tugapanga umunsi kugira dukore video bikanka bikarata uraho mbura abakinyi bankinira muri scenario uraho bikanka nyene akanyereka ko atamwanya afise ndateba ndaruha ndamubwira ati warakoze kunyumvirako mugabo video ndayihevye genre urumva wowe ubwawe wari kuri terre bavuga ati jewe anytime ndakora gusa uwo muntu yakwemereye gukora ko yogufasha we niwe yigize business byaragoranye sinzi ko yigize busy sinzi ko yari busy I don't know mugabo nararushe nararambiwe nuvuga ko narambiwe kuko bivanye ninge nayishaka video yanje kwimera deja byari byamaze kononekara hari yacigiye kire umwaka wose kurakora video y'indirimbo imwe ni byoroshe nahisemwe kuyiheba sinzi impamvu byanje mwo numva kuyiheba ntawamenye entre ta courage merci bizogenda neza kandi uzoyikura inzira z'Imana ziringiye murabizi ariko mbiga Daniella nivyo niko ndakubwira ati courage Daniella urafise ukwizera yuko iyo video yawe izoja kugaragara sino kwizera gusa ndabona ndiha igicapo kuko indirimbo yanje ndayikunda mu ndirimbo zose nanditse canke maze kwandika bavuga ko ari indirimbo ya mbere nkunda kurusha izindi ni indirimbo donc ni ubuzima bw'iwanje naririmbye rero nicyatumye mpeba video nabonye ko umengo izohava imera nkuko nashaka ca ndayireka mfise ukwizera ko video yanje izoba ari nziza cyane izo ifite ama image meza nivyo nifuza kandi ndavyizera ko Imana ishobora kubinkorera rero uri gukora ikintu bisanzwe kugira iyo video yawe ishobore gukorwa nivyo urakenewe kuja ugufasha ufata umugongo ariko Daniella nawe ari kategori iki ariko akora iki kugira ashire n'ingufu nyene iyo video ije kumugaragara premièrement ndabisengera icya kabiri naho sinicaye ndarondera uburyo hirya no hino naho bitoroshe kugira ngo ushobore kuronka amafaranga ndiko ndagerageza bikunze video yanje uyu mwaka utarahera ndayikora vraiment nizere neza ko
tudatamba twirorera hari abariko baradukurikirana Daniella mwamwumvise afise ijwi ryiza cyane Daniella aririmba neza yavuze ati ushaka kumushigikira ushaka gushigikira impano yiwe amurondera amushigikire mwavyumvise ko bijya umuntu agirwa n'abandi kandi Daniella ndizera yuko ko hariho abari ku nzira yawe umugisha wawe bazogufasha kandi gose cyane ya Daniella kuri carrière yawe ya filme naho mbega Daniella afise filme amaze gusohora nta filme ndamaze gusohora sindayisohora gusa hariyo maze gukinamwo ego twarakinanye na bakamikazi kera akiri muri Faraja kuko niho navuga ko nakuriye ingabire yo gukina niho yavukiye muri Faraja group ku bantu bayizi twarakinana na bakamikazi ndetse na bakefa n'abandi ba Stone abo twarakinanye nibo twakinanye muri izo filme ariko ndafise filme yiwanje nanditse ariko ikibazo n'uburyo sindashobora kuronka amahirwe nshobore kuyikina ariko filme ndayifise iranditse pe ya twebwe muri Homewood TV nivyo ni maison irimwo impano zitandukanye kandi cyane karibu rwose hariho abakinyi bakina muri groupe yitwa GFS urayizi ego voilà GFS karibu cyane rero urashobora no kudevelop iyo mpano yiwawe biciye mu mugwi wa GFS ni sawa gose naco musawa gaye je naco gisawa sinzi ko waravye ikiganiro twakoranye no mu CEO w'iteleviziyo yacu ni kimwe gusa kuzana impano yiwawe bakamwego hama bakagushigikira ukaja imbere kuko niyo hangiro we wafise niyo hangiro dufise yes kuko ndizera neza ko hariho abantu nk'ubu bavuga ati Daniella nta video afise Daniella amaze gushindira imwe ku ntuze nta kiganiro kimwe muga twebwe ntituraba ugeze kure ubwizika ariko turashaka gushigikira sivyo impano by'abarundi abarundi bafise impano zitandukanye kandi nyinshi usaba byabashigikira cyane ariko nyene courage nkuko nagenda bikubwira tuva bien uzagenda neza gose hama Daniella wodishizamo kandi karirimbo maze kwandika nta kataraja kuvuga ye sindoshaka kuvuga mu gihe katarasohoka boca tubwire kamwe katagira gasohoke vuba baca bakantwara ariko twizere neza ntacyo kuzoduha ibikorwa vuba gose vuba vraiment nibaza ko nimara kuyishira on YouTube nzokubwira ko mbere ushobore kumvugira ko nakora dukurikirana bashobore kuyibona ego bega Daniella ukoresha ama platform yahe ubona ku bikorwa byawe ya ndakoresha YouTube channel ni Daniella Bronze ko nabivuze Instagram ni Daniella IRAKOZE ndafise na page ya Facebook naho nyine ni Daniella IRAKOZE Daniella turabitse ikiganiro nakakaja mu mva woshikiriza abantu abakunzi biwawe afana biwawe canke n'uwo wese yumva yo gushigikira ya jewe Daniella ndumurundi kazi premièrement kandi ndakunda ivy'iwacu i Burundi maze gukunda ivy'iwacu i Burundi nshatse kuvuga ko abarundi bene wacu canke basaza bacu mukunde ibintu vyacu byo ngaha mu gihugu c'u Burundi ndakeneye gushigikirwa by'ukuri ndakenera ikina kiriya muri carrière yanje mugabo nibikunda kubera iki nta buryo mfise rero umuntu yogira umutima w'urukundo afise umutima wo gufasha ndahari kugira ngo ushobore kuronka iyo support Daniella katugushimira cyane kandi kawa waduhaye bigena nabivuze akanya n'amafaranga wakoze cyane karibu kandi merci ibikorwa byiza biri imbere kandi nyene mko nabikubwiye inzira z'Imana zirenga igihumbi vuba uzoza tuvuga ati wow ego projet indirimbo zawe ngaha kuri cyane gose bazibona tubinezererwa hama icubahiro kikabicimana amen bakunzi ba televiziyo yacu Homewood TV turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye mwabyumvise ni Daniella umurundikazi wacu basha kumufasha vraiment jewe ubwanje numvise impano yiwe irarenze vraiment muje kuri channel yiwe Daniella Burundi mwumvirize indirimbo yiwe yasohoye iraryoshe cyane ni audio arakeneye video kandi bizobe y'ubwiza bwose ndabashimiye cyane rero ko mwahisemo kudukurikirana naho gutaha ciao ciao